aho tukumwe n'abantu badasanzwe nko kuno munsi kumwe n'umukozi w'Imana ari we twita canke bita Prophet of Jesus Joshua vraiment ndabasaye kudukorana nimurambigwe bibi kuba umwana mubi cyane kuba umuntu mubi kuba umunyangeso mbi zose tutorira kuvugira nga ngeso mbi zose umusore mubi yogenderamo zose narazigendeyemo zose nazigendeyemo zamba nyakaboregwe every kind of things ivyumviro bibi kuvuga nabi ariyo n'indirimbo zanje nshima Imana abantu benshi mutumvirije zivuga ibishegu gusa so nabaye mu bibi vyinshi rero nubwo buzima bw'ico gihe amaca abaho chapitre rero iri continue ritazohagarara akaba ariyo ndimo niyo yatumye dushoboye guhura uyu munsi de chapitre Jésus chapitre Jésus ni chapitre nziza ama chapitre yose ubuzima bw'umuntu habaho kwakira Kristo namakiriye Yesu itariki 21 ukwezi kw'icenda muri 2012 hama nagiye kurondera isoko y'indirimbo ahantu Bukavu ko nari umuntu arondeza cyane ndabe ko no gico ndonkama muri mu ndoto ndabona ivyo nabonye ama mu gitondo ndavyuka ndavuga izi ndoto z'abaporoti zivuye sotse hanze ngugiye muri toilette ngarutse nashikiye gufukama no kurira no kwihana iyo niyo ntango nari mu cyumba jenyene Imana irangendera hama nawe yangendeye nari kucanirera jenyene taba mugarutse Bujumbura naba mu Kibenga naciye ntangura kwinjira muri eglise ya Plein Evangile mu Kibenga yobowe n'umukozi Imana nubasi nkunda kumuvuga izina ariko ni apotre ndamwita muze apotre nderegwayo ngiribiye vyiza n'umukozi Imana ijambo ryari ryuzuye hama hinjira rero periode y'Imana kunyinjiza mu vyo yamamagariye byatanguranye n'inyota yo kuvuga ubutuma mu barabara mu isoko mu mashure biraguka abanyeshure batangura kubwira abapastori babo ari umukozi w'Imana umujene bikorane vy'abajene nangura kujya ku stade biraguka ministere muri ville biraguka Imana yanyemeza ko nguye gutanguza igikorwa cyo nk'ishengero akaba iryo shengero ndongoye rya Sabbath Church uyu munsi ribandanya rigwira uyu munsi riri Bujumbura ikorera mu Kinama quartier Ngozi 7e avenue numero 5 ikorera mu Kinindo ama rikorera kandi Mwaro Cibitoke ca Rugombo na Maputo riko riruzura kwisi rizokuzura kwisi yose niyo muncamake histoire ego murakoze cyane muciye mutubwira nibazo byose nari mfise byo kubabaza byose mubigiriwe ko ndumva murabangutse cyane biteye n'ubwoba ariko nanone ndagomba dusubire inyuma ndababaze mwatubwiye yuko ubuzima butoroshe mwarabaye mu buzima bw'umufuvyi umuvyeyi wanyu papa yafuye 2001 mama 2002 2000 mama niyo yabaje 2000 hama papa 2001 ico gihe nk'abana bo mu gisagara abana bo mu Kamenge ubwo buzima mwabwakiriye gute cyari vyifashe gute nivyari vyoroshe je nabaye mu quartier menshi bisanzwe urumva ariyo Buyenzi Kamenge ntambara turagase mu Buyenzi Kamenge kandi mama yapfuye ico gihe turi mu Buyenzi mama yapfuye nakunda mama wanje we yari mu Buyenzi je mba mu Kamenge kwa bibi nja kwishure mu Kinama ico gihe hama mama rapa nibuka ko mu gitondo baje kumbwira yarasanzwe agwaye nari sanzwe nike ku rupfu rwiwe ko nibuka ko nigeze kwandikira umupatiri wo kuri centre jeune yari umugenzi ico gihe ubugenzi sino buvuga ko muri uyu mwanya ko ushobora kuba utari bwiza ariko whatever ndamandikira message yari hanze ndamubwira mama wanje aragwaye ni yarara azobaramvye kandi iryo joro nyene yaciye apfa uruca wumva ko hari igicu kigaragaza iyo cange vuge ngo buvugishwa bwakora ntarana zino hama ndabimenye bari umubabaro experience nari menyereye na gato twicara twiyumvira kazoza mama yaratwitangira cyane hama giheza gupfa papa mu gihe kigufi ntaca aragwara naranamugwajije ndamonje naramugwajije cyane naramugwajije igihe kirekire nibuka ko twajana kwa muganga nibyo birebire situra kubibagira nibuka umunsi umwe tujana kwa muganga na mama hama ajya nko muri toilette je umva magaze hanze amana niwe guhaguruka aramamagaye kugira ngo ndamusohore murumva ko bitoroshe ni byinshi umva ko nivyari vyoroshe hama papa napfuye byakurikira zari ngorane imfuvyi nyinshi zigira ingorane imfuvyi nyinshi zigira ingorane cyo gutuma ngira impuwe ari abantu baza kuraba mama wawe batasokura kuraba mwana iyo mama atakiriho cyatangura kuba ibibazo rero bazokwihebura ukumva ko igisigaye nuko wopfa nibuka ko igihe kimwe ndiko ndava ku ishure natangiye kumva ko no kwiyahura hama icyanzigamiye gituma ntiyawiye
nico gituma namashimira patiri kuko igihe kimwe patiri igeze kuvuga ngo wiyahuye agenda mu muriro. Just n'umunyedini ndi umuntu ashimira umuntu wese yakoze iciza. Patiri rero ico kintu yigeze kukivuga mu ishengero ndacumva cyo gutuma ntiya ico cyo cyo gituma niyahura kuko nari bibabara ndumva ko nosimbira mu modoka mu mutwe rero nariyumvira ngo reka basi nsange mama ahari peut-être ameze neza ko nari ngo hamecho cyuvure cyo kumva ko nza kubya mu muriro ndareka habaho ubuzima bwo kuburanirwa uburi cyo ufungura ukagenda hari inyuma no bakora amabombo sinzi uko bahitana hakera ugatora igitofu nko muyarara ukagifungura nkagenda ku makaburi ajya kubarabu uvuga ngo peut-être ayo imwe nza kusanga baramuhambanye zahabu ukaraba mumva ko umuntu yapfuye. Life is not easy, bwari ubuzima bubi. Hama umuruho wirukanwa hariya kwirukanwa byari byoroshe kuko nanisakoshi ubuteruye impuzu zawe mu isashe ya Rambo mbona zitakiriyo ariko ico gihe zari isashe za Rambo yaramarushwa Imana yibuke impfuvyi zose yaramarushwa. Reka tuvuga ati mpore canke pole sana ahubwo Imana ishimwe kuba byararenganye kuko tumva mwace mu bihe bitari vyoroshe. Mwatubwiye kandi ko hageze igihe muja gukora n'amajini. Mbega ayo majini mwarahuye canke mwarahujwe vyagenze gute kugira ngo mwisange muri ico kirere? Ico gihe nari umuririmbyi maze gusohora indirimbo abana live with you namaze gusohora kama unanipenda namaze gukora indirimbo zitandukanye. Hama nibuka ko habaye concours kwanza indirimbo ndajayo ico gihe naririmbye Kisadem iboneka nziza mbo ariko sinatsinze mu batsinze ni hatangiye kuza ivyumviro by'abantu bambwira ngo uriko urabandanya ukora umuziki gutyo rondera abapfumu bagufashe. Uyu munsi ndavyemeza yuko mwisi imwe utegerezwa kugira muri yisi tubayemwo utegerezwa kugira imwe muzi gutabara. Rero je proposition bose ni imwe kuko izo mwe zo mwisi narazigerageje n'ubucafu imwe mishobe gutabara neza ni Kristo Yesu wenyene. Cyo gihe rero Yesu nawe narinzi ncore giyo nace muzwa rero n'uwo mugabo ansaba ibintu bitandukanye nazi bougie parfum kwari kugira ngo ampuze n'amajini hama nivyo koko arabaye amasene menshi namubwira abantu yuko inaye zanje zose bagiye bumva mvuga incamake ituma abantu bamenya gusa ko twavuye habi. Nk'umuntu yigisha Imana no kugira ama detail yose ivyikuze mu shetani ukumengo nabandi ko ndamugira publicité kuko inyungu nabivugiye suko shetani yamamara. Inyungu nabivugiye nuko bamenya gusa ko Imana yankuye habi ariko twinjiye ma detail abantu mworengegwa nibuka kuna majini yanzandira information nibuka kuno c'était grave nuko amajini ya niga anize mwijoro ngacamenya ko uwo mupfumu ni naja iwe acambwira ama information yanje niho namenye ko bijye bintu binigana biza kugira ngo bisutire information mu muntu bitore information mu muntu. Nibuka bambwira ngo noge uko ukwezi guseruka ni periode ya majini uko ukwezi guseruka sinarizi uko ukwezi guseruka uyu munsi saa 12 ejo guseruka saa moya ejo muri saa 2 difference y'isana vyo narinzi nabimenyeye hiyo. Urumva ko uyu munsi noze saa 12 ejo nzokoga saa moya ikindi gihe saa 9 z'ijoro umva amagogwa rero yo kuguma muri maso kuko isi yaba diamond ntikina usamaye baragufyonda cyangwa basubira gutangura gushasha. Cyumva rero ukuntu wacugu muri maso ijoro ryose urindiriye koga kandi wogera hanze ubonana n'ukwezi yari amagogwa yari amarushwa ama resultat zo mwisi bazita resultat kuko tuvuze ko bidakora tuba tuvuze nk'abantu baba fanatisme twovuga ko bikora ibibi byinshi kuruta ivyiza kuko kumenyekana ko arabaye ariko kuba muri risk z'ubusambanyi buteye ubwoba kumenyekana ko arabaye ariko kuba mu bwoba bwinshi nta mahoro na kumenyekana ko arabaye ariko shetani ni n'umushenzi aguha n'ukuboko kw'iburyo akakwaka n'ukuboko kw'ibamfu kugira ngo usubire umusabe uguma uruhonyogwa nawe. Nico gihe rero cyabaye igihe kitoroshe nibwo buzima twabayemo navyo. Ikindi cyabayemo ni mwese murazi Bible ivuga ngo wimatanije n'umusambanyikazi babaye umubiri umwe nimbabaye umubiri umwe bisigura ngo basangiye ivyo yafise n'ivyo yafise. Rero muri cyo gihe amajini yarangira umugende nico gituma ninjiye mu bintu by'ubusambanyi. Objectif yari uko uwo twosambana yo cakira kuri ayo majini kugira ngo yari transfer of faith. Muri cyo gihe mengo ngo cyo gihe nabibona bibi kuko nivyo nari ndimo ariko ubu ndibaza yishi gusa cyo nabura cagiye ari amahoro nabona amenyekana nabona ico akongoma gushika ko nagashitse ko ariko amahoro nayo pe nayo nagira. Ubu rero ndatahura ngavuga yishi ubucafu nari ndimo Yesu wanyihanganiye gute biri mu bintu rero bituma nkorera Yesu. N'abana bavuga ngo ndakora cyane sibaza ko nkora cyane ndifuza gukora cyane kuko yarankoreye cyane. Murakoze cyane harakanamuvuza ati uwimantaje n'umusambanyi
babaye umubiri umwe yoba canke yoba ariyo mpamvu tubona iyo umuntu agerageje gusambana rimwe bimubera ubuzima bwiwe. Nabazi ivyo yugururiye. Nabazi ivyo yugururiye. Iyo tuko turahanura abantu ngo bareke ubusambanyi, tuba tubibutsa kenshi uko mwijuru atasi Imana ntibibabuza kubera ko yagwara sida yo niwe igwara. Kandi Imana ntikangwa no mubiri kuko uwo mubiri wawe ni ivu, iribona ivu murindi. Iyo tubwiye abantu ni kubw'inyungu yabo. Kenshi iyo umuntu aguye mu busambanyi rimwe kugira ngo asohoke bisaba deliverance, cyane cyane bivana n'uwo bahuye nawe ubwa mbere, nimba yaramusutsemwo imwe mu yatera inyota uwo basambanye aca agenda nijya nyota nyene, ya nyota nyene. Hama ku batabizi babimenye, imwe mu ya shetani ishoboye kwinjira mu muntu. Kandi abantu benshi no tutobivuga ndavuga ngo Satan limpidike, yose impamvu ya shetani kwera korera mu muntu imusunika mu busambanyi buteye ubwo babaze rero ryamanye umuntu ajyamanye n'umuntu afite impamvu ya shetani, ugomba ko acacikike acacika poto. Rero peut-être vyumve by'ukuri hungu busambanyi kwepa si kintu banavuga kubera ko abapastori oya, ni kintu banavuga kubera impuhwe bakugiriye kuko n'ababigiyemo bose bazokubwira ko atacu bavyungutsemo. Murakoze cyane, mwatubwiye ati inahe yanyu ni ndende, ivyo mwama muvuga ni incamake, natwe ntavyo tworangiza. Nagomba tugende kuri iki kintu ati Prophet Joshua, Prophet of Jesus Joshua 2012 mu kwezi kw'icenda tariki 2021 niho yakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Akiri uwo bita Sugj. Vyagenze gute neza neza? Mama nibaza ko ico kibazo kizokoma kibazwa, ariko kandi kirakwiye kubazwa kuko ubonye umuntu ariko arakoresha cyo baza naho yavuye. We yahuye na Yesu gute mu mabatwi canke ica mbere ava ngaho arapinga abaporoti. Eba nico ni caca no mu mutwe, umuntu wese mu poroti nabona ko ari umwiskuru. Cyo gutuma nahura abantu bose batantahura kuko nemeza yuko bagifise ubwenge ngo narifise igihe ntarakizwa. Sinemera na gato umuntu itumuporoti. Ca kabiri narapinga ico bita ubuvugishwa. Nabwira abantu iyo Mana amahuriye kwibarabara yantinye kubera kitabandanije ze tuvugana. Ica gatatu narapinga indimi, kuvuga mu ndimi. Uvuga mu ndimi navuga ngo ariko aravuga amazina y'abakinyi ngo Rigobert Song. Narabigira na blague. Uca wumva ko ivy'agakiza nk'umuntu byari kure yanje cyane, ariko Imana igukeneye. Basaso navuga ngo igusanga no muri toilette, musaze muri toilette, Imana igukeneye nikubura. Navuze ko igihe kimwe rero maze gukora album, nakoze album ya video yitwa My First Love, nekora South Africa. Rema album yari mezi ico gihe. Hama imbere uko ndayirekura nagomba rero ndere isoko rinini ngaye Bujumbura publicité ko zirakogwa, cyane ndavuga ko tiko turegera kwisohoka, reka simbire Bukavu kubera ko nari sanzwe nigeze gukora yo spectacle, reka njeyo naho nyene korajya ama television muri muji bazerekane ama ninagira kwisoko ngabi kaduga ndugena ndi Bukavu ndabe ko noronka cash, umva ko ari mu nico bita organisation. Ico gihe rero ngiye Bukavu nategezwa gushikira muri hotel nk'abandi, ariko hari umugabo nari sanzwe nzi akijijwe, ariko kandi yarafise studio yiwe muri cadre yiwe, yakora indirimbo zose, yakora indirimbo zabo mwisi kugira ngo aronka akajyo ko kubabwira ubutumwa bwiza. Yakora gospel kuko numukizwa. Hamashitse iwe aca sanga madami wiwe itwa Bora yagiye Goma, acambwira ko madama adahari. Reka rero dukoresha ikicumba ca hafi ya studio cyo dukora indirimbo mwijoro, nasha cyane ko amatara yagenda cyane hariya ku murango, sinzi ko ariko bimeze ubu, ariko yagenda cyane ku murango. Cyo tujyama rero mu cyumba kimwe, urumva ko njyamye n'umuntu asenga, nanje sazwema amagara aba diamond kugira ngo njyame hamagaye ivyiwe, numva nanje ndahamagaye ivyanje. Nika ko yari joro rya kabiri gutyo ndi hajya niyo nacendo ndoto muri yo ndoto ca mbere nabonye ndi kuri podium, nibaza ko ariko inanditswe mu gitabo canje, nabonye ndi kuri podium. Hama mbona ndi kuri podium nk'ugomba gukora spectacle, kumengo nta vyiza vyinshi, ariko n'abantu benshi bari bahari n'igicapo ndakibonye ubu. Hama mu nyuma ca mbona hajya nari kuri podium jewe ndi hagati y'imbeba zibiri, hama hacaza umuco ziranyika zijya mbeba. Rero naragira ubuntu bwo gutegwa intege, nizera ko bari bazi babona ko umuntu yavuye kure ni vyiza ko bandanye, ndabashimiye nabo nyene. Ati mwarahuye n'ibibazo byinshi mu gitangura canke mu gikizwa, aho bashoboye no kubiba impuzu gushikaho musigara mufise umupira umwe w'imbeho n'ipantaro imwe mu gihe cizo.
mu gihe cy'izuba ukambara umupira w'imbeho n'ipantaro imwe umuntu yabona ari umustar azwi agenda mu bihugu wari ufise abagenzi benshi muri kumwe mu muziki aribo ba Fizo ba Lolilo abo mwari kumwe mu rungano rwawe muri kijya gihe vyagenze gute uretse ko bavuga ko wapigise vyagenze gute hoho barakwakira nk'umuntu nyene muri bo bagufata gute bagutahura gute icambere navuze ko mu ntango bavuze ngo nahinduye strategy kugira ngo ngire showbiz ya Manchester album munyuma basanga sivyo hagera rero aho nakubititse ukuntu baba bamfata vyosaba ko bavyivugira kuko ico gihe naciye mba umuntu yibera mu ishengero amasaha menshi no mu yindi si hama kandi mu gutahura natahuye n'ingoga numvise yuko ico gihe mbanye n'abo bantu twari turi kumwe nosohora iyindi remix nosohora iyindi ndirimbo so naciye mpanguhunga iyo team uvuga tuzosubira guhura nanje maze gukomera mu byo ndimwo ubu n'amahoro naho twakwicarana mu ncamakerere nje vyabaye nabaye nk'umuntu ari ku ruhande nibuka ko umwe muri bo no muvuga izina T-Max yaraje mu cyo gihe twaba no mu kibenga nawe yasanga buri gihe tuko turaganira tuja kwishengero abana baba weye uwo maze kwibera muri ivyo ku buryo undi muntu twawe yambwira ngo jamaa ko yambwiye ngo nitwahura ngo ninasamaranza kwisanga mu ishengero so nivyo baza ko Max niyo twagira umwanya mwinshi ko twabana nk'ababanyi yabonye na experience nyinshi z'Imana atangiye kunkoresha mu ntango yabonye Imana atangiye kunkoresha mu ntango kuko mu ntango nkikizwa Imana kigo hejuru mu camake murakoze cyane nakijijwe ubu mvuze ko bitangiye direct bitangaza nakije muri 2012 na numo yarazi naho nariko ndakubitika 2013 2014 niyo natangiye kuja ku mashure ibitangaza bibonekera ku mashure 2015 ibitangaza bigwira ku mashure 2016 2017 niyo vyatangiye kuja ku mugaragaro abantu babibona ni gutera abantu bacavuga ngo yakijijwe ubwo nyene narakoze ibitangaza aciye imyaka 5 niyo bambonye habanje kuba ibihe vyo kutaboneka habanje kuba ibihe vyo kuba mwivu ni gute ushoboye kuba igiti kinini utabaye mwivu rinini habaye igihe cyo kunyika niko gundufata urubuto karuta mwivu habaye igihe civu hama rero acaba igihe cibimeze byace bimera sugusenga cyane ko mvuze ko ari gusenga cyane abantu basenga cyane kuturusha n'umugambi w'Imana mukiza mukimenyekana mwaje ku izina rya Didier Joshua Didier Joshua ico gihe yaravuzwe cyane yuko yoba akorana nimwe mu mbi kuko batatahura ikirere urimwo bivanye n'ico bari bakuzimwo abantu benshi baravuga yuko nyene ukiri w'indani nkuko nyene bari bakuzi benshi nibizira n'ivyo mukoreshwa Imana ibacishamwo mugakora umuntu agakira ibimuga bikamuguka ivyo bihe vyo mwabibayemwo gute ucunyibutsa akazina kera man of God Didier Joshua sanga benshi batabizi urumva ko wabakurikiranye kera ico gihe nibuka ko na hariyo n'umugwi w'abantu bigeze no kunsanga mu kabiro narifise muri ville bambira ngo batubwiye yuko ari amavuta winjiza kuri aeroport en secret ngo wisiga abantu bakagwa ndavuga nimba ari ivyo rero abapolisi bakoresha kugira ngo nibarinde kwirukana ibisuma bakoresha amavuta bagire guki ibisuma bigwe nibuka ko ari umuntu yaje kunda muri birambya ngo niko ndakuraba ariko ndaraba impeta wambaye ko bavuze ngo ni impeta abandi bavuga ngo ni mushwara nivyo vyorosha kandi uko seshize kuboko babona yuko ari uwo muti uri kurabikora kwa baguhamuka ko abantu batari bamenyera ubushobozi bw'Imana muri urya rugezo ninjiririyemo cyane cyane ukuntu bwe byaboneka kwinyuma y'amashure haciye akurikira amashengero muri amashengero nahuye na vyinshi nibuka mishengero kanaka mu Cibitoke aho bavuze umuntu yavuze ngo fisi ibintu mpamagara gutya bigaturira abantu ni vyinshi nibuka ko ari n'amashengero ubwayo sinayavuga uyu munsi ariko basanga mvuyeyo akacaza umuntu akavugishwa ngo ujya muntu mwakiriye ni shetani kandi hakije barenga 300 ico novuga ko nagiriye ku buntu ni kimwe n'umwanya wanje mwishimarana n'Imana je ngende umuntu bisanzwe bizwi ko
umwanya mbana n'abantu ni muke paraporo umwanya mbana n'Imana ni famille yanje yakiriye yaravyemeye yarabinezererewe irabizi jewe kuva ku wa kane mbananyitse banagiye muri retraite y'amasengesho rero umwanya namarana n'Imana bari kunyemerera guhungabanwa n'urusaku. Ego murakoze cyane ariko reka nongere ndababaze mbega iyo tuvuze igitangaza canke Imana irakijije umuntu mugabo Imana iciye mu muntu mu gukiza ubundi muntu ico kintu gisiguri kimwe ushobora kutubwira mu buryo bwagutse? Ikibazo ciza kuko ni ibintu abantu babona batazi technique ziri nyuma yavyo. Mvuze technique ziri nyuma yavyo kuko kwizera gufise amakode. Hariho kwizera nta numwe atafise ukwizera n'uwicaye ku ntebe arizera ko itaza kugwa. Hariho kwizera Imana ni vyiza, hariho kwizera ugukora kw'Imana n'indi dimension, hariho kwizera ibikorwa vy'Imana. Rero iyo umuntu yizeye Imana agize neza, ariko iyo umuntu yizeye ibikorwa vy'Imana arabibona. Rero kugira ngo bijya bintu bibe bigitangaza ari indi dimension yo kwizera. Ego Yesu yagukominitse kuko twese yaradukominitse ko twirukana abadayimoni saba profete gusa. Birivuga mu gitabo ca Marko 16. Uwizera azo tegeka abadayimoni bagende. Naco gitangaza ca mbere Yesu avuga. Azorambika ibiganza ku bagoye bagira iki? Bakire. Ni Yesu abivuga. Hama Yesu aravuga rero ngo unyizera ibikorwa nkora. Uyo yizera aba yaduze mu kwizera ibikorwa Yesu akora. Muri Yohana 14:12 azokora ibikorwa nkora, azokora n'ibibiruta. Mbo mucamake twe turakora kugira ngo dukora ivyo Yesu yadusezeraniye gukora ibiruta ivyo yakoze. Jerusalem kuko niyo masezerano. Iyo rero umuntu akize kubera iki tugitangaza. Ni kubera ko kitari giteguwe kuba mu nzira bamenyereye kubinamo hama kozwe mu buryo bw'iyo Mana itaboneka ikoresheje umuntu muto nkanje ni gitangaza umuntu nk'uyu twari tumuzi ari umusani nico biti gitangaza kuri jewe rero niyo technique yo kumenya kwanza ijambo hama kwizera Imana muri parti y'ibikogwa hama nubwo busabane niyo Mana nico dosengeye umuntu w'umukristo agenda mu isengero Mana ndasenze undabe umimodoka Imana izo murabe imodoka je senga gute Mana ndakwingiza aba bantu bawuza kuzana reka bamenye kuri muzima Mana abantu baza kuza ari abarushe none borukira he ngwino wiyerekane nk'igihe ca kera Mana ureka gukira gute nishu ivyo nasavye abandi nabo bazokwishuka ivyo basavye biroroshe cyane. Ego bakoze cyane mbere mvugire ko kano kantu kuko abantu benshi narababyiye urabona ukuntu Imana inkoresha ibitangazo bimaze kumenyekana byamaze kuba critique ku bantu Imana ishigwe hejuru ko ibikora. Abantu benshi bagumiza amaso kuri ibyo bitangaza benshi baranyotewe ko bokoresha ibyo bitangaza nimba ari ikintu coroshe mu buzima no gukora igitangaza gute nimba ari ikintu cyambere coroshe the first easy things on earth ni ukora ibitangaza. Nimba ari ikintu Imana ikorera mu muntu umva vyongora gute nimba ari Yesu abikora akabikorera muri je none kingora je cyo biki ikigoye n'ubusabane n'Imana. Kugumya ubusabane ugendera kuvyigomba kugumya ubusabane utebana nayo kugumya ubusabane ukurasoma Bible uri kura medita kuriyo kuko mu mutwe w'umuntu ivyumviro bivuga incuri bihumbi kuruta amajambo dusohora. Aha n'abantu boceceka bariko baravuga kandi basemerera kuja n'ubwongo bwawe muri capacité yo kunywana n'Imana ico twita muri Bible muri 1 Corinthiens 2:16 tweho dufise ivyumviro vya Kristo kugenda muri yo capacité ivyumviro vya Kristo ico kigoye umaze kugera aho ufise ivyumviro vya Kristo hama ni Yesu akorera muri twebwe amahora anyanywe na Yesu igitangaza cogorana ni cogora Joshua ni cogora Yesu alors ni giki Joshua yakora kunywana na Yesu bikurikira birurushe nk'amazi yo kunywa. Ni gute umuntu ashobora kwizera yuko ivyo bitangaza vyo biva ku Mana data wa twese iri mu ijuru canke kwa Yesu Kristo twizera nk'umwami yafuye akazuka ku bwacu? Ukwiye kwizera w'umukristo akwiye kumva ko navuze ngo urakize mu izina rya Yesu Kristo none ko navuze mu izina rya Yesu Kristo agacazana amakenga kuri uwo Yesu Kristo ategeza ko afise Yesu ubundi Yesu ariko kwitega ko abantu bose bavyemera nabagomba kwibeshera abantu bapinze Yesu bavuga ko ari umunyamareba batanyise umunyamareba no bamvahe nimba Yesu bamwise umunyamareba kandi yarabivuze nimba vyabaye gutya ku giti kibisi bizogenda gute ku giti cyumye. So abantu rero bafise imigwi itandukanye je inzira nimwe yuko bokwizera ko ivya Yesu nuko ndabikora mu izina rya Yesu nuko kuva umwanya tuko turavugana nga ndiko ndamamazande Yesu ndiko subiza abantu kurinde none biyumviriye ibindi peut-être Yesu mvuga bo bafise uwundi
mbabarire mvuge mugaye kuko uwo mvuga rero nimba akora uwo badakora basuzume Yesu wabo ko ndiko ndavuga Yesu Kristo jambo w'Imana umunyakuri gitangaza yabayeho ibiye bitarabaho Yesu yemeye kuza mu mubiri bice mu nda ya Mariya Yesu yabayeho kwisi nk'umuntu Yesu yahisemo intumwa 12 imwe muri zo iramuhinduka Yesu yabambwe ku musaraba Yesu yapfuye akazuka Yesu yaduze mu ijuru Yesu yicaye iburyo bwa data uwo Yesu niwe mvuga Yesu agiye kuza vuba Yesu agiye kubana natwe peut-être bafise uwundi nimba rero bavuguye Yesu nyene nanje navuze mu izina rya Yesu kubera iki batavuga ngo wa mu Yesu wacu ni watari abatemera nabo bana shetani turarindira ko Imana bakura amaboko ya shetani ko nanje kera sinemera nari maboko ya shetani maze kwemera ndemera muri kino gihe turakunze kubona abavugishwa benshi canke ibitangaza byinshi bisigaye bigayanwa nk'ubupfumu abantu benshi baja gusenga biteze ubuvugishwa baja gusenga biteze ko Imana ivuga itavuze bagataha babaye dessus nk'aba bantu usanga baje mu masengesho kubera iki muri kino gihe umenga ubuvugishwa bufise ikibanza gikomeye gose mu mitima y'abantu canke mu ishengero ry'iburu kurondera inka ifarasi ya papa barayibura baciye bajaye ubuvugishwa bwamye bugira ikibanza pana mu bantu gusa no kumana ubwayo n'Imana ubwayo birivuga ngo muri Hosea 12:13 biciye kumuvugishwa Imana yakuye Israeli muri Egiputa n'Imana yashize umutima kumuvugishwa alors ingorane ntiri kuri cyo abavugishwa bokora ingorane iri ku bantu badatahura kuko iyo umuntu aje ngo nari ngo bagusa ko bamvugishwa ko peut-être aje muri cadre itariyo yuko arindire ko bamvugishwa ko bamubwiye izina gusa ariko igihe cyose umuvugishwa ariko aravugishwa igihe cyose umuvugishwa afashe microphone ariko aravugishwa mu nyinshi ndiko ndavugishwa ariko rero umuntu yabifashe kutariko acananirwa kunguka inyungu yavyo tuvuze naho ngo abantu babijako nk'abaja ku bapfumu bo birumvikana ko hano muri Afrika abantu benshi turabuzukuru babagiye ku bapfumu rero nitwereka kubona ivyo bintu rero niviza ko bobohoka ako kana ariko kuja kumuvugishwa kugira ngo agwishurire nacabirimo it's not a problem peut-être nyifato yuwagiye agiye adakunda Imana bihindutse icaha hama buvugishwa rero bwa Nouveau Testament nico bivugwa mu gitabo ca Apocalypse vyeshuri Yohana 19:10 bavuga ngo the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy mu Kirundi bavuga ngo ushingira nta Yesu Kristo aba avugishijwe na mwemu ariko ahandi mu Cyongereza bavuga ngo inahe ya Yesu Kristo ni mwemu y'ubuvugishwa umuvugishwa w'ubu rero akwiye kuba maso amenye yuko icambere gituma gira kashe buvugishwa muri Nouveau Testament no gushingira intahe Kristo Yesu donc uje rero aje kugira ngo ndamubwire ABCD yiwe ejo nejo bundi jenegezwa kugumiza amaso mu kumushingira inabwa kazoza kana ukeneye kumenya kanaka none bikubwira udafise Yesu ejo bizonanirirwa mu nzira Yesu Kristo yaragupfiriye kugira ngo agutumberereze zira igushikana harenza aho witeze rero buvugishwa wabwiza n'ubutumbereza abantu kuri Kristo Yesu murakoze cyane muri 2017 itariki 7 z'ukwezi kw'indwi niho mwakorera croisade ya mbere ya ivyuzuye hari umwana mwasengeye arakira arabohoka byavuga ngo ko yari yaratanzwe igitambo kwa Satani aba muhene wa Satani ico gihe cyari byifashe gute byagenze gute ngo bikunde Imana ibahishurire ivyo bintu mbega uwo mwana hoho yo bakiriho byifashe gute uvuze ikintu gikomeye warakibonye kumengo nanizi ko bitazwi na benshi wow what a powerful question biri mu bitangaza bikomeye cyane byabaye mu ntango n'umwana w'umukobwa ibindi nitwo bivugira nga yabaye mu manama komakomeye arimwo baganza mu Bufaransa n'abandi so n'ibintu tutavugira kuri public twavuze muri public ibishoboye kuvugwa yagize contrat na Jean Makata barahinduranya inzara buryo Imana yafsindi inzara ritari giwe yari miracle yari umwana yahuye na Kayabu gaciya gucya karavye acaragwa gatangura kumuganiriza niyo ntango kumungiza mu isi y'umwiza uwo mwana niko yinjiye kiretse ko abantu benshi bashoboye kwingizwa n'ibikoko kitari gikoko ariko ni demon mu gikoko konfise nundi nasenge yaguye yabonye inzoka acagwa hasi acavyuka iyo nzoka yizize ku kuboko kuwe kuva ico gihe acenjira mu indisi uwo mwana rero namenye ivyiwe kubera iki yariko arasengerwa n'undi muntu Gitega undi mu mama uyu mama arafise ingorane zose kuko
amajini yaciye atera uwo mama arahomba ivyo birononekara hama Imana ingirira ubuntu rero mba muri ako karere bakambwira ngo hari umuntu afise problem ndambwira aze mu gikorane agiye mu gikorane rero ntangiye gusenga ndavuga hari ibintu ataravuga kuko na technique yo kubona iragoye kuno isigura nabonye Imana rero igomba kukuvugisha ivugisha ikintu cyose kiri hafi kiza gutuma gusa kutahura message kuko nivuga igiswahili cyangwa igifaransa yovuga indimi yovugisha amashugwe ikora ikintu cyose kigutahuza ivugira mu mutwe ivugira mu mutima ivugira mu bivyumviro iyo kora ikintu cyose kigutahuza ko kugira ngo ushikire objectif rero yavugije technique zayo ndavuga uyu mwana yagize pact n'abadaimon Nigeria hama yaranywe ibikombe vy'amaraso ndasenga yarabidashwe twari muri public nibuka ko mu gitondo kuri yo fire service ari deja ari le 8 le 7 niyo Quran cyatanguye le 8 mu gitondo muri fire conference fire conference yari teye ubwoba nibuka ko pastor umwe yarangurikiye avuga ngo bandanya wigisha ivya Yesu ivya mwe yara biraducanze kuko habaye vyinshi habaye inyigisho navuze ngo iyi ntebe nicarako kubera iki pastor uniganira ngo bava gukora mu kibanza nufise Imana canke n'wizera Imana ndavuga ndayivuyeko nari mu gikorane uwicarako wese yaragwa byari biteye ubwoba rero uwo mwana atashwa amaraso ariyo n'abantu birutse baca bagenda ngo hariya bariko baradawa amaraso n'abaye birutse habaye n'abadoktere barungitse abagwayi donc mu ncamake cabaye ikintu nicyo tumabonye natwenze kino kintu rakinyibukije namaze iminsi ntacibuka ariko cari ikintu giteye ubwoba nico kwibagirana gitega abantu benshi barakijijwe iki kinango shasha ubuzima bwa benshi ego ati intebe warayihagurutse ko uwicaye ko wese akagwa ivyo bintu byari bimeze gute kumenga ibintu bidatangaje n'ubushobozi bw'Imana gusa canke harimo kandi kantu kumwe bikunze kuvugangwa nyene yuko abakozi b'Imana mu mufite tundi tuntu mugendana tweswime utuvuta tuva muri Nigeria utundi tuva muri Congo niko biri kibaca bavuga Nigeria na Congo niyo bakora amavuta no ni Imana ufite Imana ikora gute Imana ifite ikigomba igomba kwigisha iragikorerako fata yagomba yigisha abakozi yari seminari mu n'abakozi b'Imana yagomba bigisha ko badakwiye kugwanira aho bicaye ahubwo bagwanire relation n'Imana bagize relation n'Imana izo bagwanira naho bicaye kuri umuntu ahungabana mwishengero araho bankurayo deja maze kwikorera utangiye kugira ivyo vyumviro you are gone ufite relation yayo n'Imana irakomeza kakubwira nuwo yicara cyari kimwe mu bicapo umuntu yari gukoresha kuri uwo mwanya cyanavuga okay tugire example rero Imana yayimishuriye yategezwa gukora ivyo yategezwa gukora nivyo byabaye byategusa amakenga batabitahura bino mu bintu byatumye dukura ubwe ari ibintu bimwe tuvuga kino yego cyoba ariko reka tukihoze tugabanye critique ziri inutile dukore kino gifite inyungu nizi no Imana yokora icyo cyose uremeza ko Imana ishatse iki giti cyo guruka akacavuga none cyaguruka kidufashe iki muri uwo mwanya okay tukireke reka dusengere uyu muntu niyakirazo shingina ibizo nivyo gukura gutuma abantu batumbereza ibintu gusa ego cyane nabajije mbega uwo mwana mwasengeye akabohoka yoba kiriho arabandanya mwana mukurikiranye yoba kiri muri Kristo myaka ni myinshi 2017 yamaze igihe ntamubona imyaka 2-3 ya mbere naramubonye kuko ari mu Kibujumbura abavyibuka muribuka ko ababibonye barabonye ko Imana yavuga icongereza kandi yari akiri muri primaire yavuga icongereza abademoni bamuhaye yaciye aza kwiga Bujumbura dukorera muri ville kuri Eucalyptus yari hajya aho niho ndamwibuka n'igihe kigufi nyuma aho ngaho ibikorwa navyo mana mu ijuru ni byinshi ahubwo nimba ariko aratwumva biba byiza amenye ko tumukumbuye turizera ko aho bayose yo baramaze gukura iyo myaka simike ashobora kuba yaramaze n'umuvyeyi w'abana so ahari ivyo bya mwana byateye ubwo bujya mwana yigeze mama we yigeze gutegwa nimwe mu masect yo yakorana nayo arayica sector yose arasambura sector yose ujya mwana yari commando ujya mwana yarafise undi muti avuga ngo yakunda guca ahantu ari abagabo like this arenganye akabaje ko basuka ko bose imwe mu y'ubusambanyi abamukuriza ko amaso gucya abahejeje kandi abaza gusambana hose maze kurangwa invitation yo kujikuzimu yari catastrophe ivyo bumvise abantu n'incamake yari problem ibindi vuze ko tutobivuga ko yafise dimension ziri hejuru hariyo n'ikintu cabaye kandi cabaye live no vuga reference abantu bose vuga ibi byarabaye cabwa uwabikoze ari uwo mwana morengego ego mwatanguye igikorwa cyitwa ivyuzuye Crusade ubu tugeze kuri edition y'umunani ariko turagomba kumenya kubera iki mwateguye iki gikorwa ivyuzuye award gitumbereye iki okay nibuka ko igihe kimwe ariko nsengera umama umwe yarafise umwana muri Canada ama dossier yiwe kubera ko umwana yareje amashuri na kazi yarafise yategezwa gutaha iwabo
mama wambwira ngo ndamusengere nibuka ko arico nahagurukiye ngiye gusenga nangiye gusenga Imana imbwira ngo ico nagikemuye tuvugana ibindi ndabwira mama we ico caheze niho naciye nangura kuganirizwa resetiseti Imana imbwira ngo itariki indwi z'ukwezi kw'indwi buri mwaka uzokora igikorane kinini izo barandevu yanje n'abantu Burundi no kwisi yose izogenda yaguka izoba nini tuvuga ko n'igikorwa ngaruka makana cakiri hazoba yiki uzovuga ubutuma abantu bakizwe nanje nzo kwiyerekana abantu bamenye ko ndiho ni randevu yanje yo kugarura abantu kumenya ko nkikora ko nkiriho ko ndiho ko nshoboye gutabara nivyo ofete niyo ari objectif y'Imana ariko kandi no munsi w'ishengero ryose muri rusangi umunsi wa Joshua rero vyace bitangurira Igitega bigenda bibandanya biduga biko biraduga rero mu cyagicapo aho bizogera kuba ivyisi yose nubu murabizi ko abantu bava mu mahanga baza rero ko birafata cyagicapo azogera igerero isi yose muyibonanga isi yose muyibonanga amateleviziyo yose atumbera nga seti ni tariki nini amakwitwa rero ivyuzuye indwi n'igitigiri cyuzuye niyo siguro muri Bible set ni chiffre yuzuye gitigiri cyuzuye ari le set cyitwa ivyuzuye kandi zo bandanye twivyuzuye mu kirundo konye ati lo seti ni gihayo cyuzuye bizokoma biba buri mwaka ni kuga mwihaye kuza kuma mukora buri mwaka ariko edition ya kabiri ntabwo yabaye mwaciye mugira mariage kubera iki mwashimye kugira mariage izo tariki kuri je mariage yanje nayibona nk'igikorane nakuze ndi impfuvyi nakuze n'umusani kugira mariage byari kure nk'uko sivuze ko abasani bose batavyemera ariko je niko nabibona je navuga cyane gute nabana n'umugore umwe niko nabona nkiri ndavuga nzogira inzu nini nzogenda mpindura umwe nakunda abana akavuga wavyaye akagenda kabisundi so rero ngomba nkori mariage na handi nari kwishira kirese kuri yo tariki tibagiranwa makandi mu gukora nk'impfuvyi ndavuga tutumira abantu igihumbi bose bafungure bamenye ko Imana igira neza kuri je cyari kingikorana bamenye ko pasteur non prophète non ni ko bamenye prophète kuko kumenya prophète nari sanzwe nzwi nka suguje kera ofet inkomezi nshirako bamenye gukora kw'Imana bice kuri uwo muntu na baraje hariye n'abasani yari cyari gikorane cyari gikorane mu indi vugo no tagiyarura mu bikorane barakoze cyane none iyo ivyuzuwe croisade izo kwama iba buri mwaka n'ubu yimirije kuba vuba cyane itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2025 ibigizwe n'ibiki haba hari mw'ibiki uyu mwaka ho hazoba hari mw'ibiki Wow urakoze uko imyaka igenda niko yagenda yaguka yatanguye ari gikorane gusa mvuga ubutumwa abantu bakaboka indirimbo no kuvuga ubutumwa raziko bijana abaririmbyi bavuga ubutumwa mu kuririmba iyo myaka yose niko vyari bimeze ariko turavuga reka tukigire kinini icemplika ama eglise yose okay nicyashira ama eglise yose tuvuze ubutumwa abakozi Imana mu Burundi ni beza cyane tuvuze ubutumwa tworarayo abakozi Imana mu kino gihugu beza barahari kandi baruzuye haca bari kuvuga reka duhuza amashengero ku mipira ku ma equipe niyo hatanguye rero ico bita championnat ivyuziye championnat ama equipe ama eglise agakina kuri uwo munsi tugatanga igikombe ku wabaye uwa mbere muri ayo equipe muri 2022 2024 niyo vya 2023 arabakanu gato katatu katumye ama equipe adakina hama tuvuga bigarukire hiyo reka dushire mu nabaririmbye tugire gute okay abiyandikisha abantu babatore uzotogwa na benshi atware muri 2022 cadushirako ivyo vy'indirimbo byabaye muri zone diplomatique Eden Banganiwe yatwaye trophée muri abavyuka baravyibuka ama umwakweze ni Yannick yatwaye moto tuvuga rero muri uyu mwaka vyaguke ko bizogenda vyaguka kugezaho hazobaho n'ama trophée international abaririmbyi barimba hanze n'ibindi bitandukanye bizoba muri uyu mwaka rero tugeze tumviriye yuko twoshimira abaririmbyi apana competition tubashimire muco bita award award ni gushimira umuntu ku bikorwa yakoze igikorwa gishasha ndavuga rero reka dukore ico uyu mwaka kuri ico gihe nari kubikora jewe nka jewe bari kuvuga ngo Joshua yeretswe peut-être rundi akiri faible kuvuga je rero Imana ni yamunyeretse ndavuga oya reka tubikure muri yo cadre nari guhitamo kwishengero ritora rikavuga abaduhezagiye muri uyu mwaka ninde tukabaha agashimo ndavuga nivyo bamwishengero mengo Sabaoth Church niyo ryo bishengero ishengero rya Kristo mu Burundi abavuga Yesu wose ni ishengero rya Kristo ndavuga okay tugire gute rero tavuga reka turondere jiri mu kurondera jiri caduhitamo Christian Xavier asanzwe azivye indirimbo akora ku radio turaba Big Zoe n'umuririmbyi n'umigisha w'ijambo ry'Imana aruzuye uwo muco turaba Santa akora mu social media haba equilibre kugira ngo abantu bicare ba propose je abarivisi bose nzi vraiment cyari n'indirimbo nzi ntazibenezo nyinshi ndavuga reko ba propose rero bara propose rero bavuga ngo mubo ubushimiramo umwe mu bagabo n'uyu mubo shimiramo umwe mu badamu cyangwa abakobwa n'uyu mubo shimiramo umwe mu ba worshiper
naba muboshiramo umwe boshimiramo umwe mu ba diaspora naba kuko nije na propose amatrofe ngomba gutanga bo baca barondera abantu bozijamo abana banje nanu batabizi nujya muhungu muto geza mama wambwira ngo abana wabahaye iki wirivugana ko nta cyumba ndafite icyumba cy'amasengesho muhira mbe ndafite ibintu babiri y'amasengesho ariko nanakimwe bataza kwinjira ndavuga ndakenera akantu nuje nicare suko muhira atari imana hari imana ariko no bandiko ndasenga papa iyo distraction sinamba vuze kanje ko hano nacyo mu gisagara WhatsApp nyine iragutwara reka ngende ahantu atarizoza gukoresha reka nje ahantu mpekanye ndije nyine kugira ngo bikunde ko niko centra kuyumva sino nonga imana inji ego mukozi w'Imana reka tubashimire cyane ndabashimiye ku bibazo byiza byateguwe n'ubwenge bwinshi birimo n'amatoza hagije imana yagiye murakoze cyane ariko nanone imbere ko turangiza ndagomba ko dusubira ku byerekeye ivyuzuye Croisade ubuca iba itariki 7 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka nyene abantu bose bazoza muri iyo Croisade bazoze biteze iki bazoze bafite uhe mutima cyambere bazoze baryohewe sasa bazo dutanguye sengesho yo kugurura mbonera akajya kubyo abantu ko abantu benshi bava ruguru bitondo bamaze kuza rero bazinduke mu ncamake intebe zibaziri hajya kuva mu ijoro ryo kuwa Mungu itariki 6 ko kwa mbere ese ni kuwa mbere kuri zone tere ya zone Kinama simvuge zone baze ko bagomba bafunga tere ya zone Kinama ya Fumbo hama iyo saa 7 kugeza saa 8 azo bari umwanya w'ibirori batwindira n'abandi baze tuvuza ingoma turi mu Burundi ingoma nizo buri kibanza tuza fanfare by'ubwami byo kuvuzwa hama n'ibindi birori twe turaza ko twoshira abantu bagira acrobacy bakijijwe nyene abantu babenga umwanya wo kubakusanya c'est ni bimwe mu technique meza gukora ikintu cyo tuma abantu bose baza kuba concentre ko imbere yo kuza kuzana concentration mwanya y'ijambo barubanza bamaze gushyira umutima ahantu hama cyakurikira rero n'indi sengesho ridutwara mu guhimbaza no gutazira wa ibihe byo kubona ibintu barenga 10,000 n'ibihumbi 100 bashize ibiganza hejuru bakora himbaza Imana ngo bibusha yo bashaka kurubona gusa stade yose abantu umwanya mwisho wo guhimbaza urabaho duje umwanya wo guhimbaza zo bashitse mvuye muri retreat kuko nja muri retreat tariki 30 mu ijoro ndi yugarana nta muntu n'umwe n'umviriza na telefone n'umwe sura kumviriza mbari cewe no kumviriza Imana gusoma ijambo hari gihe sohokana ibitabo bishasha hari gihe sohokana prophecies z'imyaka yose byinshi biba muri cyo gihe ntamanzo wanje rero nshikira kuvuga ivyo yanyeretse uvugisha ni ushikirako kugira ngo aho narindi navuganye Imana nibi urukundo rwayo nibugiye kugaragaza par exemple mu bantu ba kacanja mu uvugishwa nyabwo twese twemera Bible cyo nigisha ijambo ry'Imana na revelation mwaka byose ibyo tuzogendera ko mu kwigisha kuko je mbanangu uyu mwaka wanje bikogwa le 77 hama inyuma yaho vuza ijambo ry'Imana two kwitegeka iyo havuze ubwanzi bw'igihugu abanyagihugu abakozi bitegeka umushahara bazo kwitegera rero ibikorwa by'Imana bazobona ibikorwa by'Imana gukira ukubohoka ukumuguru ikintu cyose cyane ko bivuze umuntu asanzwe akoreshwa n'Imana batavuga rero ni rendez-vous spécial nimba muri rendez-vous zisanzwe haba biko muri spécial ni spécial cy'Imana kuko tuza abantu ibiki amacha kurikira gutanga amatrofe ku baririmbyi no gushimira abasinyasite kugira ngo ibi byacu twese amacha araguta abantu bagende babwire Yohana ivyo babonye bazobwira Yohana kwimumiza ibona bipfa amatwi irumva bacumbagira baratambuka abanyamibembe barezwa ubutumwa bwiza burabyigwa bose abapfuye barazuka cyane cyane ko Yesu yavuze ko tuzokora ibirenge ivyo yakoze abo bazobwira Yohana byinshi kuruta ivyo Yesu babwire Yohana kuko azobavyisha ego burakoze cyane reka tuvuga ati umuntu wese aruza muri ivyuzuye Croisade izoba ruseti zo ku kwezi kw'indwi vraiment azokwakira ibidasanzwe vuga neza gusa uzoza mu vyuzuye azokuzurizwa uza mu vyuzuye ni ngombwa atahe yuzurijwe wow kandi ifake aronka umurengera biruzuye bizaye ibihe byiza reka dusabe abantu bose ko dukurikirana vraiment ntihazagire umuntu asaba mu vyuzuye kuko hazoba hari ibitangaza hazoba hari kubona Kristo hazoba hari mwemwe zidasanzwe hazoba hari ibintu bizima babandi bagwaye bazataha bakize babandi bamugaye bazataha bamugurutse babandi bafise amarira bazotaha banezerewe babandi bafise amaganya bazataha buzuye ibitwenge kubwo umukozi w'Imana cyane kubwa Kristo azoba yagaragaye muri kijya kibanza reka hose bayikaze mwese nezagira uzosiba rendez-vous ya le 7 juillet ni muri ivyuzuye Croisade mu Kinama kuri zone Kinama
murakoze cyane mukozi w'Imana akajambo kamwe cyangwa tubiri ku bakunzi ba Kejo Media bari kwadukurikirana. Ndabakeje kuba umagize umwanya wo kumviriza amajambo nkaya ubayumvirije wese reka wakire ibidasanzwe bikomoka ku Mana. Nezezwa no kubabwira kandi yuko muri uyu muryango wa Akejo mutegereza kubandanya muroranye. Imana ibagirire neza. Sinoreka kuvuga kutarakira Yesu akajyo. Nivugiye amajambo 3. Data mbabarira. Yesu ndakwakiriye. Mwe muyeranyobora. Uwo muntu ataramwakira bikore. Twitegeye kuzo kubona nawe Imana igikoresha ibiyamba cyangwa gendana Imana mu biyamba. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Muruke ko Yesu agiye kuza vuba, mwibagire no gusengera Israel. Shalom. Shalom.